Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristo, itugire Kristo. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Yakobo ku kigabane cyaho cya mbere kuva ku karongo ka 19 kugeza ku karongo ka 27. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ubuyobokeramana bw'ukuri. Nimubimenye bene wacu nkunda, umuntu wese nabangukire kumviriza, yitondere ibyo avuga, ntiyihute gushavura. Kuko ishavu ry'umuntu ritarangura ubutungane bw'Imana. Ni uko rero vavanure n'icitwa umwanda cyose n'ubundi bubisha bwose, kugira ngo mworohere rya jambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza imitima yanyu. Nimube abarangura ijambo, nimube abaryumva gusa mwibesha. Kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu arabira mu cirore isura yavukanye, amaze kwiraba akagenda, ubwo nyene agaca yibagira uko yasa. Ariko uzigama rya tegeko ribushitse ritugira abidegembya akaryihambirira ko, ntamera nk'uwuryumva agaca agibagira, ariko akaba uwurirangura, uwo aba ahiriwe mu byo akora. Uwigira ngo ayobokera Imana atagumya akarimi kiwe, ariko yibesha mu mutima wiwe, ubuyobokeramana bwiwe ntibugira mvura. Ubuyobokeramana bw'ukuri butagira akanenge imbere y'Imana ariyo Data, si ubundi atari ukugendera imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, no kwirinda agatosi kose kuri iyi si. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana, aleluya, amen. Abana b'Imana turacyabandanya mu gitabo cya Yakobo. Igitabo cya Yakobo kirimo amajambo akomeye cyane tudakwiye kuza turirengagiza impanuro, ego akatubwira ingene dukwiye kugenda muri iyi si. Ijambo ry'umutwe rero tubandanya kuyisunga riravuga ngo ubuyobokeramana bw'ukuri, ukwemera Imana k'ukuri, cyane se yes, ubuyobokeramana bw'ukuri. 19 havuga ngo nimubimenye bene wacu nkunda, umuntu wese nabangukire kumviriza, yitondere ibyo avuga, ntiyihutire gushavura. Bana b'Imana, umuntu wese yitondere ibyo avuga, cyane se ari n'ibyo baba bamuvuga, ngo ntiyihutire gushavura. Nimba banakuvuga ntiwihutire gushavura. Umuntu wese nabangukire kumviriza, yitondera ibyo avuga. Umuntu wese abangukire wumvirize ibyo abantu bakuvuga cyane bavuga, cyane nawe witonde ubanze wiyumvire ibyo ugomba kuvuga, cyane nimba ari ibyo bakuvuze ntuhute ushavura. Ibitagenda neza ntuhutire gushavura, ubanze ubyitondere. 20 havuga ngo kuko ishavu ry'umuntu ritarangura ubutungane bw'Imana. Ngo kuko ishavu ry'umuntu ntirirangura ubutungane bw'Imana. Rero ariko nashimye aka kajambo ka 19 kavuga ngo nimubimenye bene wacu nkunda. Murumva ko
Yakobo aratubwira ati bene wacu nkunda mubimenye bana b'Imana tumenye ibi bintu Yakobo atwingingira kuko ishavu ry'umuntu ritarangura ubutungane bw'Imana. Ishavu ry'umuntu ntirirangura ubutungane bw'Imana. Ushobora kuba ufise ishavu nk'ubu nkaba mfise ishavu nkaba noza muri Bibiliya ngo niko ndavuga ubutumwa bwiza ntibigende neza cyane ngiye gukora ubutumwa bwiza sindabukore nk'uko Imana ibishaka. Ariko reka nihutishe kuko amajambo akomeye dutinda ko sindayashikira. 21 ni uko rero vavanura n'icitwa umwanda cyose n'ubundi bubisha bwose ngo tuvavanure n'ikitwa umwanda cyose n'ubundi bubisha bwose. Ubwo bubisha murabuzi buri ubwoko bwinshi cyane. Ububisha bwo kwicana, guha abana isumu cyangwa uwo ari we wese kumuroga, ububisha bwo kuja mu gushora abandi kuzimu kwa shitani, gukwegera abantu mu bapfumu kwa shitani, ububisha bwo kusambana n'ibikoko, ububisha bwo gutingana, ububisha bwo gucuruza abana, ububisha bwinshi bwo kosha abandi kuja gukina amafilime y'urukozasoni. Ububisha rero buri mu bwoko bwinshi bwo gutwarana abagabo cyangwa gutwara abagore b'abandi. Ububisha buri ubwoko bwinshi rero ngo tuvavanure n'ubwo bubisha kugira ngo mworohere rya jambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza imitima yanyu. Ngo tworohere rya jambo riri muri twebwe, mbega muri make tworohere umutima mweranda ari muri twebwe ngo dushobora gukiza imitima yacu. Kuko umutima wawe uwukoresheje nabi ubujana habi, ariko uwukoresheje neza ujana heza. 22 ni mube abarangura ijambo, ni mube abaryumva gusa mwibesha. 23 kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu arabira mu kirore isura yavukanye. Uwumva ijambo mbega nk'uwo kumva ijambo ry'Imana hanyuma ntarikore nk'uko Imana bishaka, ngo ameze nk'umuntu yiraba isura yiwe mu kirore. Mu kirore uriraba gutya cyane muri telefone yawe ukirabamwo ukibona. 24 amaze kwiraba akagenda ubwo nyene agaca yibagira uko yasa. Ngo amaze kwiraba akagenda ubwo nyene aca yibagira uko yasa. Niko kuri. Iyo wiraba mu kirore uba wibona nyene neza. Hari igihe wiraba mu kirore harega ndabatera inkuru. Hari igihe nagiye ahantu ndabona bajya abantu bishira kw'ingohe, yashize kw'ingohe neza, ibintu byose bimeze neza. Ariko nyuma naje kubona ako kagohe kakorotse, mbona yari umumama afise umwana, hanyuma ateruye umwana sinzi ukuntu byagenze, nyimba umwana ariwe yamuteruye nabi gaca karakoroka gaca kanankorokera. Ndavuga nti Imana ntiburya rero azi ko ingohe zose kizifise, mugabo iz'Imana zozo ariko bamwe ngo baranazimwa. Mugabo yiriwe ijisho rimwe ririko kakantu, irindi naryo katakaye kera. Nararavye jewe sinaza gukora ibyo bintu, narikumuye nyene karatarikira hasi, kandi sinari gutora ngo he wataye kandi ndazi ko atacyaha nakoze. Reka wari umwanda ukorotse nyene ndashiburiye hirya ndiyicarira ndibandaniriza nibyo narindi. Ubwo rero yari yiravye yazishize ko neza, yabonye ko avuye mu hirariwe baza kuraba gusa, ariko karava ko ubwo abiriwe abandi bamubona kamwe kari kakandi katari. Imana idutabare cyane. Rero 25 ariko uzigama
ryategeko ngo ubuzigama ryategeko ribushitse ritubwira abidegembya akaryihambirira ko aleluya ritubwira ryategeko ribushitse ritubwira abidegembya ryo kwemera umusaraba wa Yesu Kristo ryo kwemera Yesu ntamera nk'uwuryumva ngo ntamera nk'uwuryumva agaca agyibagira ngo agaca agyibagira ariko akaba urirangura uwo aba ahiriwe mu byo akora ngo uwuryumva akarizirikana uwo ngo arahiriwe mu byo akora twarabonye Yakobo atubwira ko Imana niyamara kutwemera twambika ingori ubu umuntu yemerera ijambo ry'Imana itegeko ry'Imana karirangura karigendera ubu umuntu zamanura zose Yakobo yatubwiye ko tudakwiye kugendana n'ibyisi dukwiye kurinda amajambo yacu mbese amajambo meza ava ku Mana yo kubaha Imana ko tudakwiye kumera nka ya mashugwe y'umwanya mutoya ubu rero arindira ijambo arahiriwe uwarirangura aranezerewe Imana izomwemera cyane n'ubu aho Imana iri mu ijuru iramwemera kandi bamwe ndazi hari abantu biyizi neza ko ari abana b'Imana bamenya neza ati n'ubu Yesu yokoma inzamba turagenda nanje ndimo Yesu yokubita inzamba nanje ndimo kabisa ndazi nogenda ntube rero mu bakekeranya hariho umuntu akubwira ngo urabizi neza ko woja mu ijuru ni waba ukekeranya utazi neza kuzoja mu ijuru uhagaze he umeze nka babandi Yakobo atubwira amazi ibisebuzi bitwara gute na gutya adasaba wa mutima ngo asabe Imana wa mutima w'ubwitonzi ariko ni wabuzi kusaba ngo asabye Imana umutima w'ubwitonzi ubuzwa n'iki kwizera neza ko uzoja mu ijuru turabandanya 2:6 bavuga ngo uwigira ngo ayobokera Imana atagumya akarimi kiwe ariko yibesha mu mutima wiwe ngo uwigira ngo arayobokera Imana ngo atagumya akarimi kiwe ngo abayibesha mu mutima wiwe rero nukuraba mbega uyobokera Imana mu buryo ki ubwo koko uri mukuri gusa turaza kwashika neza aho Yakobo aduhishurira neza ibiranga umuntu ayobokera Imana by'ukuri nawe ucuraba yuko wowe ubifise ubuyobokera Imana bwiwe nibugira mvura ngo ubuyobokera Imana bwiwe nibugira mvura ndaza kugisigura neza niho tuza gusigukirwa twese nababwiye ko ari amajambo nza guteba ko ntarashikira 2:7 havuga ngo ubuyobokera Imana bw'ukuri butagira kanenge dukomeze twumve ubuyobokera Imana bw'ukuri butagira kanenge imbere y'Imana ariyo data ngo imbere y'Imana ariyo se wa Yakobo ariyo data wa twese iba mu ijuru si ubundi atari ubu rero tugira twumve rero Yakobo atubwire icyo dukwiye kwisuzuma kumirako koko tuyobokera Imana by'ukuri aratubwira ngo subundi turabe atari ukugendera imfuvyi aleluya amen ngo kugendera imfuvyi ca wiyumvira wowe wamugendera imfuvyi ubwo ntago imfuvyi uzirengagiza ubwo imfuvyi koko ariko dutandukanye neza kandi tubyumvikaneko hariho kugendera imfuvyi cyane kwitaho imfuvyi bivanye n'umufuko cyane n'icyo ufise rero raba mbega mwitunga rya ufise
urafise ipfubyi koko witaho birababaje kuba woba ufise amahera cyane uhembwa ibihumbi 2 by'amadolari buri ndwi zibiri ukaba ushobora gusevinga igihumbi muri akonte yawe mugaba ata mwana w'imfuvyi umwe ufise uhezagira ngo Imana ikubone ko wagiriye neza uwo mwana w'imfuvyi. Turiko turumva ibyo Yakobo atubwira ubuyobokeramana bw'ukuri. Wisuzume urabe yuko atamahera wowe ufise canke imirima canke ibintu wowe ufise mugabo bikaba byarakunaniye kugira imfuvyi ugirira neza. Turabandanya n'abapfakazi mu marushwa yabo ngo n'abapfakazi mu marushwa yabo nshuti yanje woba ufise umupfakazi uhezagira wagiriye neza ubwo koko mu gihe utoba ufise umwana w'imfuvyi uhezagira kandi wenda bamwe tuze tubyankanire cyane ku bantu muri hanze. Abantu muri hanze shobora kurungikira nk'abantu baba bariko bararungika ati uyu muntu arakenewe gufashwa mu bitaro arahangayitse inzu ya ugasanga ndiko ndabwira abantu ati dukora iki duteranye abantu tunamenyana kabisa ducange basi dufashe uyu muntu nuko yafise sha je ndi muri krize je bimeze nabi birababaje kuba woba uzi ko ufise iki amahera kuri akonte cyangwa ufise uburyo ukaba ata muntu wiwe umupfakazi ugirira neza cyangwa ngo ube womwitangira umusakarire n'inzu cyangwa umurihire abana biwe b'ishuri hanyuma ngo uce wumva ngo uri kuraja mu ijuru cyangwa ngo uraja kwa Mungu mu misi ukicara ugasenga cyangwa ngo uraza gutora ishikanwa ugende guhereza kwa bitari ngo washikaniye Imana cyangwa watanze cya 10 kandi uziko hari umupfakazi muna abana wanashaka haba mu Burundi utagiriye neza. Ubu ni Yakobo ariko aratubwira ubuyobokamana bw'ukuri. Turabandanya no kwirinda agatosi kose kuri iyi si ngo no kwirinda agatosi akariko kose kw'iyi si. Ni wabubona kw'iyi si bikunanira kwirinda ukisanga wibereye mu by'isi ukaba utafata umwanya w'iminota 20 canke 10 n'iyindi ngo wumvirize audio ubutumwa bwiza zipora yakurungikiye canke patiri runaka canke pasiteri runaka canke wanabonye no mu yandi magurupe canke ngo ugende mu rusengero ukende gusenga n'abandi hanyuma aho nyene urashobora kwiyumvira ati nta juru ndiko ndajamo nawe urashobora kwicira urubanza ukabona ko utari mu buyobokamana bw'ukuri. Yakobo rero ni watubwiye ubuyobokamana bw'ukuri. Aya majambo ndayo ndongera ndayasubiramo. Ubuyobokeramana bw'ukuri butagira akanenge. Ubuyobokeramana bw'ukuri butagira akanenge. Imbere y'Imana ariyo data. Si ubundi atari bana b'Imana. Ubuyobokeramana si ubundi atari ubwo kugira iki ukugendera imfuvyi. Ndazi neza hari abenshi bazontegura umutego wambire ngo nanje ibi nibi bana b'Imana. Jewe Paul Musavikazi w'Imana nzima uko abantu bose mu butumwa bwiza bafise ingorane sinozikemura ngo ndazishobora. Ariko icyo nzicyo nuko hatabuze numwe noba ngirira neza kutwo ndunga cyangwa kutwo mbafise. Hanyuma ikindi ibanga rikomeye je no babwira nawe nimba bikugora uzorisenge umukama azokugirire neza. Senga Imana muri biki
vyuronka canke muri vyinshi ufise. Imana iguhishurire ababikwiye, abari bo musangira, abari bo uha. Hari imfuvyi no mu miryango kwa basono na banyoko no mu bo muvukana, zitariko ziraja kwishure kandi wewe ufise uburyo. Abana bo kwa bene wanyu, kwa baso wanyu canke bo mu miryango bakaba bataja kwishure kubera amakaye canke minervare y'ishure, kandi ufise amahera. Sukuvuga ngo witwa muri Buraya, kuko iburaya hariho abantu bagowe kandi b'Abanyafrika bahangayitse. Nubwo Abanyafrika bazi ko umuntu wese ari muri Australia canke mu Burayi arafise uburyo, oya. Mugabo haba no mu Burundi hariho abantu baba miliyoneri bafise amahera, haba no mu bihugu byo hanze hariho abafise uburyo. Mugabo ukaba ata mwana w'imfuvyi uri kurarihira kwishure canke ngupfumu umugurire n'ibaskeli aje mwibarabara canke umutanguriza akantu ashobora kugira ko ka fondation kugira nawe ejo aze yiteza imbere. Ibanga rero ry'Imana Yakobo yari duhishuriye, niwe abihushukirwa ukumva ko muri biki ufise uzogirira neza ipfuvyi, uzoba uri kuraja mu ijuru. Agasubira ngo n'abapfakazi, abapfakazi ba mwene wanyu, umupfakazi wa mwene wanyu cyangwa abapfakazi bo mu muryango wanyu, uri kurabitanga, uri kuramwita uje mupfakazi, naho uri kurahunga uravuga ati natuvire mu itongo, natuvire mu itongo ntacyamaze. Ntabwo muri ko yo hari umuntu ushanzi twabanye iwacu baheruka kumbwira ko umugabo wiwe yarapfuye. None umugabo yarapfuye, baramuhohoteye, baramutemagura amaboko, baramutemagura, ariko aracyariho. Ibaze rero umugore mwene wanyu yarapfuye, uciye ufata umugore wiwe uratemagurwa akunda ave mu gitongo kandi yanavyaye. Murumva abana b'Imana ko abantu tutagowe. Ibyo ni bimwe Yakobo yatubwira rero mu mitima yacu. Haje ibintu by'ubujyaje byo kugira nabi, ukagirira nabi umuntu musangiye itongo, umuntu musangiye amaraso, mwose ibere rimwe. Ese mwene wanyu mwose ibere rimwe apfuye, uri kuratoteza umugore wiwe, umwiciye umugore cyangwa umutemaguriye umugore, ubwoko kuri kuraja mu ijuru. Bana b'Imana rero hari ibintu byinshi bizotuma abantu bibura ntibaje mu ijuru, bakazokwirogirita bitakigikunda. Muntu uri kuraharanira amatungo yo ngaha mwisi, shaka umeneke, shaka ugira iki, nukuri uri kuraruhira ubusa. Icyo no kwibwirira wari ukwiye kubirondereramwo mw'Imana. Ako kazi ukora, ibyo uri kurapanga byose rondera mw'Imana, hanyuma niwamara kurondera mw'Imana umenye uti ndi mu nzira rero ija mu ijuru. Nta ngorane uvuga uti ndakora ndabyuka senge ngende ku kazi, ego. Ariko niwaba uri kurabirundarunda wumva ko wibereye mu maraha yo mwisi, waronse akazi keza winjiza 5 mu kwe, 5 mu ndwi zibiri canke 3 mu ndwi zibiri, ukabona yuko utaringaniye n'abandi bandi badafise ako kazi canke bagitega sentaringi canke bakigize iki. Nyamara byoba byiza urondeye mw'Imana. Ibi Yakobo yaduhanuye byose kugera kuri iyi audio ya 3 canke video ya 3, ukisuzuma neza ukaraba koko kurimo neza. Na yahandi hoho bana b'Imana, abantu benshi tuzisanga twaziza akamanyu k'umutima gusa. Umugani wa muririmbyi ngo nakamanyu k'umutima gusa, ngo n'umubiri uguhenda, ngo nakamanyu k'umutima gusa. Kuko imibiri iraduhenda tukibona ko turi bizungirezi canke dukomeye, ariko nakamanyu k'umutima gusa. Kuko umubiri ugutengwa mu munota umwe ukaba ufyaramye, ugasigara usaba uwo wimye canke ugasigara wirogirita yongira gutya, kumbure bajya nabo baba bariko barasanasana. Audio reka tugeze ngaha canke video. Umukama Imana bayezagire cyane, ariko twumve izindi mpanuro za Yakobo, tuzibwire n'abandi, tuzigendere, turondere ubwami bw'ijuru. Imana izoduhe
cya gitsibo canke se rwa rugori Yakobo atubwira mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.